kaze mu makuru mwateguriwe na BMBC TV kuri uyu wa kane igenekerezo rya 13 myandagaro 2026 mu ncamake y'amakuru yacu yuno munsi ibiganiro mpuzamugabane bigira gatanu dialogue continental by'ugwaruka rwa Afrika inshuro yawo igira gatanu byasozerewe ku munsi wa gatatu aho byasozerewe n'umunsi w'inkerebutsi day aho ugwaruka ruba ruri imbere y'abandi kuba bafise imigambi y'iterambere bahabwa ubushimwe batatu muri bo barashoye guhabwa ubushimwe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yafashe ingingo yo kwakira ubutumwa bugufi message y'abamwitura ku muhora wa Gasape gusa mu ngingo yo gufata mu mugongo impano z'u Burundi. Turababwira kandi n'ivyerekeye imyitwarariko y'abatwa bizege. Amakuru yacu tuyasozerere mu makuru avugwa mu makungu aho tuza kurabira hamwe amatora yo mu gihugu ca Zambia. Kuvubu umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye azohora yakira ubutumwa bugufi ku bamwitura ku muhora wa Gasape Chat. Gasape Chat n'umuhora wa utunganijwe n'umurundi musanzwe muzi ava mu ntara yagutse ya Gitega asanzwe yitwa Gateka Sax Peri. Ivyo byamenyeshejwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu biciye ku muvugizi w'umukuru w'igihugu Nancy Ninette Mutoni. Amenyesha ko iyo ngingo umukuru w'igihugu yayifashe mu ntumbero yo guteza imbere impano z'ugwaruka rw'u Burundi. Ibiganiro mpuzamugabane bigira gatanu vy'ugwaruka rwa Afrika byasozerewe kuri wa gatatu aho byasozerewe n'umunsi w'inkerebutsi day umunsi wahariwe ugwaruka rw'imboneza mu migambi y'iterambere. Iruhande y'ugwaruka rw'abarundi ivyo birori bikaba byari byitabwe n'ugwaruka ruturuka mu bihugu vya Afrika bitandukanye rusanzwe ruri mu bitabiriye ivyo biganiro. Mzo biganiro navyo bikaba byatanguye igenekerezo rya 10 kugeza ku igenekerezo rya 12 myandagaro 2026. Mwijambo ryo gusozera ivyo birori President Ndayishimiye yasabye ugwaruka rwa Afrika kwirinda bari kwegera mu ntambara kuko ataciza kiva mu ntambara kandi ko ataterambere rishoboka atamahoro. Yaboneyeho akaryo ko kugabisha ko uzotera intambara yaba mu Burundi canke uwo hanze iyo ntambara izohera iwe igaherera iwe. Mubikurikire. Sinipfuza yuko ugwaruka rw'u Burundi ndetse n'ugwaruka rwa Afrika goca muri izo nzira je naciyemwe narumvise ko ari uruhombo. Intambara narayigiyemwo jewe nta wantumiye murumva ko nari nk'impunzi ndiko ndikinga abicanyi ariko icavuyemwo nuko uburiro twarose amahoro. Nico gituma ntipfuza ingwano muri iki gihugu cacu. Kandi nubu ndabatangarije umuntu azorota yozana ingwano mu Burundi ari uwo ngaha canke ari uw'inyuma ingwano izoheriwe ihereriwe. Ari umurundi canke ari umunyamahanga uzotuzanira intambara izoheriwe iherere iwe nyene. Ntidushobora kwemera ko Burundi buzosubira muri ivyo twaciyemwo. Dukeneye kugwaruka rwacu rukura rugwaruka dushaka urundi ruvyaro rushasha uruvyaro ruzokwerekana yuko amahoro ari kirumara mu gihugu. Aha rero rumva twese no kwama duhagarariye ayo mahoro. Mwebwe gwaruka muva mu bihugu bitandukanye nagira ndababwire yuko intambara nimbi abari mu bihugu vy'intambara murabizi. Nico gituma nabasavye yuko mwese mwoba ba ambassadeur de la paix mukaja mu bihugu vyanyu mukavuga muti tuve mu ntambara tuyivemwo tuje mu mahoro. Hariho umwasi dusangiye muri Afrika n'ubukene. None ni kubera iki tuja kugwanya utari umwasi kandi ari umwasi twogwanya. Ugwaruka rwo muri Afrika twese tuve hasi tugwanye umwasi twese dusangiye yitwa ubukene. Uwo turi kumwe twese tuzomunesha ariko tukishinga turabana nk'abantu barabana ribi muze mumenye uko tazopfa tuvuye naho turi twanye umuntu wese aza kutubwira ibindi. Ibanga ryo gutera imbere sirindi no gukora. Imana ikire mu muntu yamuremye imushira mu murima mwiza. Imana imbere kurema umuntu yabanje gushira umutahe ngaha kuri iyi si ishiraho ibikwiye byose nta kintu na kimwe murabona mukora kitavuye mu biri ngaha ku isi. Izo telefone mugendana ziva mu butare,
izo modoka zose ziva mu butare, izo ntebe mwicayemwo ziva mu biti vyacu. Nta na kimwe Imana itari yashizeho yaduhaye mutahe ikiduha ubwenge. Nico gituma yatubwiye iti akiri umurima uwurime wongere uwuzigame. Iryo ni jambo nkoramutima umwe wese yotegerezwa kumva. Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yarebukije kandi ugwaruka ko rudakwiye kubaho gwiteze ibiva mu maboko y'abandi, kandi yuko ataterambere boshikako. Yababwiye ko gukora kugira biteze imbere, yaciye hamagarira abarongozi bose bugwaruka kugwanya akarenganyo kariko kose kugira ngo abantu bose bakore umutima uri munda. Mubikurikire. Ugwaruka rero rukure neza, mugende mutwaye yuko intambara nimbi, intwaro mbi nimbi, kubeshwaho no gusega nibibi. Ujya muntu atunze mumenye yuko nawe nyene yabanje gukora kugira gatunge. Uno munsi ari abashaka guca bagenda ngo abaha akazi, wewe yari yagahawe nande? Mbega umudokiteri wa mbere yigishijwe n'umunande, umudokiteri yitwa ngo iki? Ubwenge turabufise. Nico gituma kizira kubeshwaho no gusega. Ugwaruka rwo mu Burundi rurabizi, nama ndiko ndababwira nti hari igihugu murabona ciza kurusha Burundi, bose bavuga bati ni ciza. Ni none ko murota visa y'Iburaya, ko murota visa ya Amerika, ko murota visa ya Dubai. No kuvuga dushaka kujaho abantu bakoze baratera imbere kugira tubeho tutarushe. Mbega ko mutarota visa yo mu Bushinwa, no kubera mu Bushinwa atawuba hadakoze. Dushaka kugenda ahantu hari amaserivisi, ukazoba ubeshejweho n'ibiva mu maboko y'uwundi ntuzofuteye imbere. Kugira utere imbere utegerezwa kwiha. Shaka kugwaruka rero rwose rwa Afrika n'ugwaruka rw'u Burundi muzoshikana imyaka 50 umwe wese yiha usoroma ivyo warondeye ukiri muto. Gukora rero no gutangura uno munsi. Dutangure uno munsi, ntidutangure dutevye. Mwumvise uwundi, mwumvise aho naciye, sinshaka ko mwohaca, nshaka yuko duca mu nzira igororotse. Nico gituma nzokora ibishoboka vyose kugira ngo ugwaruka rwacu rube uruvyaro rushasha ruca mu nzira igororotse. Anje ambwira indongozi z'u Burundi zose ntitugira uburongozi bugoyagoya, tugira uburongozi bushoboye gukingira bene gihugu, uburongozi bushoboye kugwanya akarenganya kariko kose kugira ngo abantu bose bakore umutima uri munda bishira bakizana. Abatwa bo ku mutumba wa Zege muri komine no mu gisagara ca Gitega basaba impapuro ndangatongo zaho babaye gushigikirwa na leta mu migambi y'iterambere, abahejeje amashure bakaronka ubuzi, nayo abavyeyi n'ibibondo bagashigikirwa n'imigambi ifasha kugwanya ingwara zituruka ku gufungura nabi. Ku ruhande rw'abajejwe intwaro bavuga ko hari umugambi wo gutanga amatongo kuri bantaho nikora n'abasangwa butaka, ati ariko kuronswa impapuro ndangatongo n'umugambi wotegurwa n'inzego zo hejuru. Ni nkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jean de Dieu. Abasangwa butaka bo ku mutumba Zege muri komine n'igisagara ca Gitega basaba kuronswa impapuro ndangatongo zaho babaye, aho bagira bati turi abasangwa butaka ariko naho tubaye nta rupapuro ndangatongo rwaho dufise, ivyo tubona nk'umwijiba muri kazoza kabo twavyaye. Dawe Emmanuel ari mu baserukira abandi avuga ko bose hamwe kuri uwo mutumba wa Zege ari imiryango y'abasangwa butaka 106. Abo bose avuga ko bahabaye igihe kirekire, bamwe bamaze kuronka bakwe n'abakazana ariko ata mpapuro ndangatongo zaho babaye bafise. Ibindi basaba abo basangwa butaka basaba ko abajeje gutegura no gushira mu ngiro imigambi y'igihugu ifashanya na leta boheza bakabaronsa amatara ku uwo mutumba wa Zege habaye abasangwa butaka. Baca mu Rwanko Ezekiel umusangwa butaka afise impamya bushobozi y'abarangije amashure asaba ko abatanga ubuzi boheza bagategekanya ibibanza by'abasangwa butaka, ati kuko bo babuza amatongo yo kurima, iyo babuza akazi bakabura n'amatongo yo kurima baheza bakaba bashomera ibihe birebire. Abakenyezi nabo bafise abana bavuga ko ngo nibumba bahora bikora ko buri kenye ibituma umwuga wo kumba atacu gitanga, bagasaba ko imigambi ishigikira gufungura neza amagara y'abavyeyi n'ibibondo yoheza igafata mu mugongo abasangwa butaka mu gufasha gufungurira neza ibibondo.
ku ruhande rw'abajeje intwaro muri komine Gitega Ndayigendere ko Damye harongoye igisata kijejwe intwaro n'iterambere rusange avuga ko hari umugambi w'igihugu uzotanga amatongo ku batishoboye n'abasangwa butaka barimwo ngo ariko icuko abasangwa butaka bo ku mutumba wa Zege basaba kuronswa impapuro ndangatongo uwo mutegetsi avuga ko ico kibazo ari icinzego zo hejuru ariko asaba abasangwa butaka ko batuguma bumva ko hari umugwa w'abarundi urukwabo bunyabuna bijukire kuja mu makoperative no kwiga imyuga. Ico asaba abajeje gutunganya no gushira mu ngiro imigambi y'iterambere isahiriza leta asaba yuko boheza bagategekanya gufata mu mugongo abasangwa butaka. Nyirampemba Merance ajeje gukurikirana no gusuzuma ibikorwa by'umugambi PAIFARB avuga ko yipfuza ko abasangwa butaka barijya nino mu mpinga itandukanye y'u Burundi boheza bakaba mu baronswa ingurane ngo kubera ko iterambere nyaryo atawirisiga inyuma. Ivyo babishikirije mu gihe kwa 9 myandagaro buri mwaka ari umunsi mpuzamakungu hari wabasangwa butaka kw'isi uko ibitigiri bivyerekana ngo bakaba barenga miliyoni 190 mu Burundi bakaba bashika ibihumbi 120. Igihugu gifise abasangwa butaka benshi ni igihugu c'Ubushinwa aho ibiharuro vyerekana ko abasangwa butaka bari mu gihugu c'Ubushinwa barenga miliyoni 120. Inama nkenguzamateka yaratunganije Igitega inama ihariwe gutegura ingendo z'abakenguzamateka bagiye gutangura zo kurimbura ibyaranguwe n'amakomine cane mu vyerekeye gushira mu ngiro politike ya leta yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu. Ni ivyamenyeshejwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka mu nama yagirishije abarongoye amakomine harimwo abasitanteri abarongoye inama z'amakomine hamwe n'ivyegera vyabo mu ntumbero yo gutegura izo ngendo. Umukenguzamateka Generoza Ngendanganya avuga ko izo ngendo zizoba akaryo ko gusuzuma ko amakomine yashize mu ngiro ivyo basabwe n'abakenguzamateka. Mu gisata c'imyidagaduro umuririmvyikazi Nice Naomi Nishimwe asanzwe azwi ku izina rya Dreamer yarayaronse amahigo yo gushika mu gice ca nyuma cihiganwa The Voice Africa categuwe na Canal Plus. Gutyo agatumirira abarundi bose gushobora kumutora biciye kuri The Voice Africa mu guhitamo inimero zina ariyo nimero ya Nice Naomi Nishimwe. Ico gice ca nyuma kizoba kuri uyu wa 14 myandagaro 2026. Inkuru twateguriwe na Kahitas Nduwimana. To the sound here in my heart, a melody has thought. Nishimwe Nice Naomi azwi ku izina rya Dreamer niwe muririmbyi w'umurundi yashoboye gushika mu gice ca nyuma cihiganwa ryateguwe n'imbonesha kure ya Canal Plus The Voice Africa Francophone. Nice Naomi Nishimwe yavukiye mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Jabe. Yatanguye kuririmba afise imyaka 7 aho yari mu mugwi wo kuririmba mu rusengero yasengeramwo. Ku myaka 9 Naomi niho yatangura kwitaba amahiganwa atandukanye yaba yateguwe n'amashuri canka yahatandukanye. Mu 2023 yaritabiriye ihiganwa ryitwa Yangabire ritegurwa n'ikinyamakuru Yaga aho yagarukiye mu gice ca nyuma c'iryo higanwa. Mu 2024 naho yaritabiriye ihiganwa Nanje Ndaririmba ritegurwa n'ikinyamakuru Isanamu Media yongera yitabira ihiganwa ryitiriwe Customer Song ritegurwa n'Isamirizi Kazoza FM aho ari nawe yatahanya agashimwe. Kubw'iyo ngabire yiwe Dreamer niwe yaserukiye Uburundi mu ihiganwa The Voice Africa Francophone mu gice ca nyuma c'iryo higanwa rihuza ibihugu 16 byo muri Afrika bikoresha ururimi rw'igifaransa rikaba ririko ribera mu gihugu ca Cote d'Ivoire. Dreamer akaba ari kahiganirwa ikibanza ca mbere ari kumwe n'abandi batatu. Igice ca nyuma c'iryo higanwa kikazoba ku igenekerezo rya 14 myandagaro uyu mwaka. Ibirori bikazoca kumbonesha kure Canal Plus biciye kuri chaîne ya Canal Plus Magic. BMBC TV imwifurije amahigwe. Mu
makuru avugwa mu makungu tubabwira amatora yabaye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 13 myandagaro 2026 aho president w'igihugu ca Zambia Hakainde Hichilema ariko ahiganirwa ikiringo kigira kabiri. Turagaruka kandi ku byago bya nyamugigima byateye muri Colombia abamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo nyamugigima bashika ku 260. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Romuald Ndikuriyo. Kuri uyu wa 13 myandagaro 2026 abanyagihugu ba Zambia bazindukiye mu matora bariko baratora umukuru w'igihugu abashinga amateka hamwe n'abaserukira inzego zo hasi. Umukuru w'igihugu Hakainde Hichilema amaze imyaka 5 ku butegetsi ariko arondera gusubira gutorerwa manda ya kabiri. Umukuru w'igihugu avuga ko hari intambwe imaze guterwa mu bijanye n'ubutunzi cane mu bijanye no kugabanya ideni ry'igihugu no gukwega abanyamitahe. Ariko ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta ikibazo c'ubuzima buzimvye, ubushomeri, ibiciro vy'ibifungurwa hamwe n'ikibazo c'umuyaga nkuba nivyo biri mu ngorane zikomeye abanyagihugu ba Zambia bariko barashira imbere. Mu bahiganwa na Hichilema harimwo Brian Mondubile afatwa nk'umwe mu bahanganye cane na perezida hamwe n'abandi abakandida bose hamwe ni 14. Hategekanijwe ko haza gutangazwa uwatsinze amaze kuronka hejuru y'amajwi 50%. Ariko rero uko bitunganijwe iyo atamukandida n'umwe ashoboye gushikana ayo majwi ya 50%, haca haba isubirwamwo rya kabiri hagati y'abakandida babiri babaye abambere. Umugwi ujejwe amatora muri Zambia utegekanya gutangaza ivyavuye mu matora vyifata ikibanza ku wa 17 myandagaro mu gihe igikorwa co guharura no gusuzuma amajwi kizoba kiriko kirabandanye. Amatora yo muri Zambia rero abaye ikigeragezo ku butegetsi bwa Hichilema, ariko kandi ni kibazo ku kuntu abanyagihugu babona intambwe igihugu kimaze gutera mu by'ubutunzi. Mu nkino z'umupira w'amaguru imigwi y'Iburaya Aston Villa hamwe na Paris Saint-Germain yaraye ihongoranye amenyo. Umugwi wa Paris Saint-Germain waraye utwaye igikombe ca Super Cup, no kuvuga cyatsinze ibitsindo 2-1 c'umugwi wa Aston Villa. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Romuald Ndikuriyo. Hari ku munsi w'ejo ku wa 12 myandagaro Paris Saint-Germain aho yatsinda Aston Villa ibitsindo 2-1 mu rukino rwa UEFA Super Cup wabereye i Strasbourg muri Autriche. Paris Saint-Germain ntiyatanguye gutsinda ku munota wa 20. Igitsindo catsinzwe n'uyu munya Georgia yavukiye mu gace kitwa Tbilisi muri Georgia. Yavutse ku wa 12 Ruhuhuma 2001, aracari muto cane kuko kuruba kwije imyaka 25. Kabica Kvaratskhelia. Aston Villa yaciye igombora ku munota 45 igice ca mbere gisigaje imisegonda mike cane ngo kirangire. Biciye kuri Brian Majo umwana w'imyaka 17 yanditse amateka mu mupira w'amaguru cane muri Super Cup kuko tawundi ari kuri iyo myaka yari bwabikore. Uwo mwana w'umuhungu yavutse kwa 12/0/2009 Barrow London ya Danfield mu Bwongereza, ariko ariyerekana ku rubuga mpuzamakungu mu mupira w'amaguru. Yanditse amateka aba umukinyi mutoya cane kurusha abandi batsinze muri Super Cup. Ibitangaza nk'ivyo mu mupira w'amaguru byaheruka gukorwa n'uwitwa Patrick Kluivert wa Ajax mu 1996. Yari afise hafi imyaka 19 n'imisi 220. Majo rero yamuhagaze ku gakano imyaka irenga 2 yose. Mu gice ca kabiri Desire Doué yatsindiye Paris Saint-Germain igitsindo c'intsinzi ku munota 61. Inyuma y'akazi keza karembere ku mupira mwiza yamuhaye, kurya umuvyeyi agushirira ku isahani nawe ukabibona ukabifungurana akayabagu. Niko vyagenze kuri Desire, gutyo Super Cup kuri Paris Saint-Germain iba igishize ko intoke zose. Ariko ni igitsindo cateye impari cane ku buryo hifashijwe na VAR, ariko VAR havuye icemeza. Paris Saint-Germain rero iba irashikoreye ku mutwe ubugira kandi kiba igikombe ca Super Cup y'Uburaya ku ncuro ya kabiri ikurikirana. Gusa mu mateka iba ikipe ya gatatu gusa mu mateka yirihiganwa ishoboye gutwara iki gikombe imyaka 2 yikurikiranya.
inyuma ya AC Milan na Real Madrid. Yari yagitwaye mu mwaka uheze wa 2025 itsinze Tottenham kuri penalty. Aha niho amakuru yacu yo kuwa kane igenekerezo rya 13 myandagaro 2026 arangiriye ngira ko ndabibutsa ingingo zimwe zari zigize ano makuru aho umukuru w'igicacu c'u Burundi amenyesha ko kuvubu azohora yakira ubutumwa bugufi buciye ku muhora wa Gasape Chat gusa mu ntumbero yo gushigikira impano z'ugwaruka rw'u Burundi. Amakuru yacu kandi twabandanyirije mu biganiro mpuzamugabane bigira gatanu by'ugwaruka rwa Afrika aho byashoboye gusozerwa ku munsi wejo bisozerwa n'umunsi w'inkerebutsi day aho gwaruka gwabaye imboneza mu migambi y'iterambere gwashoboye kuronswa ubushimwe. Amakuru yacu twabandanyije mu ntara ya Gitega aho abasangwa butaka basaba impapuro ndangatongo zaho basanzwe babaye n'ubundi burusho bwose butangwa na leta aho hariho nko kuvuzwa ku bavyeyi canke ibibondo bafise indwara zituruka ku gufungura nabi. Amakuru yacu twayabandanyije kandi mu nama nkenguza amateka aho icegera c'umukuru w'inama nkenguza amateka amenyesha ko abakenguza amateka bagiye gutanguza ingendo ibikorwa basabye bishigwa mu ngiro mu makomine. Mu myidagaduro twabashikirije umurundikazi Nice Naomi Nishimwe ari mihiganwa The Voice Africa aho ari mu gice ca nyuma tumwifuriza amahigwe masa. Mu makuru avugwa mu makungu twababwiye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kuri uyu munsi tariki 13 myandagaro 2026 twongera tubabwira kuri Nyamugigima yateye muri Colombia aho abantu barenga amajana 200 bashoboye kuhasiga ubuzima. Amakuru yacu twaciye tuyasozera rero ku nkino z'umupira w'amaguru ku ntsinzi ya Super Cup yashoboye gutahukana umugwi Paris Saint-Germain. Amakuru yacu yo kuri no munsi agarukiye ngaha naho ku munsi wejo murakoze.